Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi abaririmbyi bagize neza kuturongora muri uwo mwanya wo guhimbaza Imana. Tubasabe tubakomera amashi menshi cyane. Babikoze neza kandi cyane, kandi turashimira ingene iriko irakoresha ishengero rya Emmanuel Kigobe, cyane cyane gukoresha urwaruka rukiri ruto, ko mwabonye bose baturongoye muri Louange. Ndazi yuko nta myaka 20 n'iyindi wabashikana, mugabo murabona yuko badufasha kandi cyane. Nakunze ujya muhungu umusoliste ingene akavugije neza karafata. Impano ziragabuye, narigeze gushaka kwiga kuvuza gitari. Ico gihe naba mu ntara ya Ruyigi, nakorana na missionnaire Danny Johnson. Kubera yuko ibi mu cumba nabamwo habikwa ibitari bibiri acoustic, mvuga ati yo bija hose sinoba mu cumba kibamwe ibitari nanigwe no kuvuza gitari. Bon, Abeli yaratumye ko abantu bashaka kwiga kuvuza umuziki, najewe cyane itaba mu bambere ko nari nzi yuko ari utuntu ufatuka ukacukubita bikabirafashe. Mugabo namaze umunsi wose intoke ziri mu gucika, navuye nganda mu Abeli ati Jesse nzogaruka mu ishuri wawe. Imana ishimwe cyane. Rero uriya musore urumva yuko wewe yarabishoboye nakiri muto cyane mu myaka. Imana imuhezagire gose. Rero nije tugiye kumarana iminsi mikenya cyane turiko turigira hamwe ku rufatiro. Mwumvise urukurikirane rw'ibizoba mu gihe ciherezo. Harabakeneye kubimenya, harabashaka kumenya ingene bizokurikirana. Tugira uko ndabona umenga amaboko aracari make, abashaka kubimenya tugira uko. Merci beaucoup. Ndazi yuko abakiri bato benshi amasije nkaya ntabaryohera ko kumubwira tumuhera uzobejo ntibikunda. Hari umugenzi twako turayaga vuba arambye ati nukuri nimba Yesu yoza yondindira gato naje nkabanza nkagira mariage nk'abandi, hama nkavyara abana nkumva nyene ingene bimeze, hama Yesu akabona kuza ati none hamwe yoza ivyo utarabikora ngo nukuri jewe noba ndenganijwe. Imana idufashe cyane. Hari abandi bibaza ko wabarenganijwe, hari abandi ndazi ugwaruka gwinshi, ama projet ni menshi mu mitwe ati oya hamwe yoza naje ntaragura imodoka gwanje, ariko ivyo byose bizokwama bikenewe, ariko ukuri nuko igihe ciherezo kirahari. Imana ishimwe cyane. Mu mazina ntaravuga byinshi, nitwa Nduwimana Lionel Jospin, ndumwe mu bana b'ishengero. Mugabo kandi iryo zina Imana yarabikoze neza ntirikira iryo ryonyene. Ubu naje sigaye nitwa Papa Naka. Imana ishimwe. Aho kazina kararyoshe. Imana yampezagije umwana w'umukobwa, kandi niwe twari dukeneye cyane mu muryango kubera ko twavukanye turi abahungu bakurikirana gusa. Rero isengesho ryanje ryari ritumbere aho, mugabo umutambukanyi wanje nawe isengesho ryiwe ryari ritumbere yuko yoronka gahungu. Mugabo Imana ikirerekana yuko jewe numvirwa kumusumba. Imana ishimwe cyane. Ego kandi cyane gose. Kandi byaramugoye kuvyemera kuko madamu wanje n'umuntu akunda cyane amasengesho. Ambabarire ndamusarishije ntitwari twabivuganye, mugabo arabizi nta kibazo. Kuko masengesho bari baramaze kumusezeranira yuko imfura izo umuhungu. Mugabo nanje umutima ati haki ya Mungu na mimi nataka mwanamuke. Rero urumva ijwi ry'umuvugishwa n'ijwi ry'umuvuga butumwa haci hatsinda ry'abavuga butumwa. Haleluya. Rero muri runo rufatiro urukurikirane rw'ibizoba mu gihe ciherezo, ntidushobora kwiga byose ingene bizokurikirana gushika ku iherezo kuko ni byinshi cyane, kandi n'umwanya dufise ni muto cyane. Ariko Imana idushoboje tuzokwiga ibintu nyamukuru, novuga ati bigize ico gihe citwa iherezo. Dusaba umurongo z'abaraturonderera igitabo ca mbere cya Yohana igice ca 2 ku murongo wa 18, niwe tugiye gufashanya umurongozi wacu w'amahoro Arno. Rero ibijanye n'igihe ciherezo ni igihe novuga ati kirimo
harimwo amabanga menshi cyane, ivyo bita mu gifaransa le mystère. Bisigura harimwo ibintu byinshi bidashoka bitahurwa n'ingoga na n'ingoga, kandi ivyo Imana bigize uko kubw'icubahiro cayo. Ariko turashima Imana mu bumana bwayo ko hari ivyo yemeye yuko twebwe abana bayo dushobora kugira nte, dushobora kumenya, kandi ivyo yashimye ko tumenya nivyo tugiye kumara iminsi turiko turigira hamwe. Rero muri kino gitabo umurongozi agiye kudusomera, turabona neza yuko igihe c'iherezo si igihe kizoza. Ko abantu benshi baza ati ngo igihe c'iherezo kiregereje, ariko Bibiliya icivuga si ico, igihe c'iherezo kiza caratanguye, ahubwo uno munsi tukirimwo kandi kirabandanya. Reka umurongozi adusomere. Bana bato, ubu ni igihe c'iherezo, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza, n'ubu hamaze guseruka ba Antikristo benshi. Nico gitumye tumenya ko ari igihe c'iherezo. Imana idufashe. Amen, amen. Aya majambo Yohana yayanditse haraheze imyaka ibihumbi bishika 2. Yohana yanditse yuko ngo turi mu gihe ngo ciki, turi mu gihe ciki, mu gihe c'iherezo. Ivyo Yohana yavyanditse inyuma gato Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, bisigura imyaka ishika hafi 2000 iraheze. Yohana canke Bibiliya n'abandi bavugishwa n'Imana benshi bagiye barandika muri Bibiliya berekana yuko ico gihe c'iherezo cyamaze gutangura, kandi nuno munsi turi muri ico gihe nyene c'iherezo, tukirimwo indani. Rero muri urwo rukurikirane rw'ibigize igihe c'iherezo, uno munsi tugomba dutangure kuri urufatiro ruvuga ati ukuduzwa kw'ishengero mw'ijuru. Nugo rufatiro tugomba duhereko ingene ishengero, bisigura abizeye Yesu Kristo, ingene bazokugwa mw'isi bakaduzwa mw'ijuru. Usomye muri Yohana igice ca 14 hajya ku murongo wa 2 gushitsa ku murongo wa 3, arashobora kudusomera. Avuga ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndayibabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Amen, 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 amen. Uni Yesu ariko aravugana n'abigishwa biwe hari mu bihe vyiwe vya nyuma, imbere yuko apfa akaduzwa mw'ijuru. Rero abasigaye no sezerano rikomeye cyane, ababwira ati imuhira kwa data hari amazu angana gute, hari amazu angana gute, menshi. Tuvuga ati amen. Iyo wawirimwo, iyo wanjirimwo, ego ayo mazu menshi arahari, ko Yesu yarinze abivuga arahari. Ngo rero ngo ngiye kuhabategurira. Mwani majambo, Yesu ntaduze mw'ijuru muri vacances, ntaduze mw'ijuru kuruhuka gusa iruhande iburyo bwa se, ariko aduze mw'ijuru mu gikorwa kidasanzwe. Avuye mw'isi ku kazi, asuye kandi mw'ijuru hehe, ku kazi. Kandi aha kazi yavuze ngaha kari akazi k'ikimaso. Imana ishimwe cyane. Ndibaza ni kenjeniyere bivanganye, kuko yaragiye kugira nte, kubaka. Mugabo asiga atanze isezerano ridasanzwe rivuga riti ngo nzogaruka kugira nte, kubajana. Rero nk'abakijijwe abizeye umwami Yesu, uno munsi tubayeho turindiriye ishitswa ry'iryo sezerano, aho azogaruka kugira nte, kutujana hehe, mw'ijuru. Iryo sezerano rero twebwe abakijijwe niryo turindiriye, aho umunsi n'umunsi, isaha n'isaha azoza agire nte, atujane mw'ijuru. Ariko rero imbere yuko ivyo biba, kuko ariko arayaga n'abigishwa biwe, yaratanze ibimenyetso bikwiye kubanza kumwitangira imbere yuko agaruka gutora iki, ishengero. Yesu ntiyagiye gusa avuga ati nzogaruka, ariko yasize atanze ibimenyamenya ati mukazobona ibimenyetso bimeze uku n'uku n'uku, muze mugabe, muze mumenye yuko igihe canje cyo kugaruka kigize nte,
cegereje. Rero dusomye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 3 gushitsa kuri 12 turabona urutonde rurerure Yesu ariko arerekana ati ibi nibi nimwabibona muzoce mumenya yuko igihe canje cyo kuza gigizene cegereje. Reka badusomere twumve. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba iki cukuza kwawe n'icumuhero w'isi? Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Imana idufashe. Amen, amen. Imana idufashe cyane. Ngivyo bimwe novuga ati mu bigize urutonde rw'ibizoranga igihe c'iherezo bikwiye kuba imbere y'ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yarabivuze. Yesu ntabwo yaduze mu ijuru uko nyene adasize ibintu byose ku rutonde. Yasize atanze map. Aravuga ati mukazobona ibi nibi bibaye, muze mumenye yuko igihe canje cegereje. Rero muri ano majambo Yesu yashoboye kuvuga aranga novuga ati ibihe by'iherezo, nashoboye gukuramwo ibintu novuga ati bishika kundwi nyamukuru, ibindi byinshi sinashoboye kubishikako kumvo z'umwanya, ariko ibindwi nivyo tugomba turabire hamwe bikwiye kuzoranga igihe c'iherezo. Ubwa mbere yaravuze yuko hazokwaduka abiyita Kristo. Cyo ni ikimenyetso ca mbere yerekanye. Mbega muri kino gihe abantu biyita Kristo boba bahari? Yego cyane. Hariho abantu biyitirira iryo zina. Ikigira kabiri yavuze ati ngo hazokwaduka intambara hamwe n'impuha z'intambara, aho ihanga rizotera irindi hanga. Ivyo byo si ibintu turinda gusubiramo umwanya munini. Abakurikirana politike y'isi ingene imeze kuri uno mwanya, murabona neza yuko kino kimenyetso Yesu yavuze yuko ari kimenyetso kigaragara. Uravye hirya no hino ku isi, ahatari intambara hari impuha z'intambara. Murazi igihe giheze mu gihugu c'Uburusiya hamwe na Ukraine, intambara barimwo, kandi intambara imaze igihe kirekire. Mu minsi iheze mwarumvise aho Bushinwa bwashatse kugwana na kijya gihugu ca Taiwan, kuko bavuga ati naka n'agace kacu tugomba tukikwegereko kabe gwacu. Aho nituvuze za Syria, nituvuze intambara zeruka kuba zahuje Israel na Iran. Mwarabonye abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi ingene barasana. Si vya bindi vyo ngahi wacu bakoresha tuntu tudukoho duto. Hariya barungikiranira ama message. Umwe ayirungika ari ngaha akayirungika hariya, undi akayirungika n'ama message yo ku birometero. Bobo nta mwanya bafise wo kwirirwa baravundagara. Mwarabonye yuko iyo bimara nk'ikintu c'ukwezi ibintu vyo ari kuba nabi, ariko Imana ishimwe ko bitashoboye kubandanya. Muri Amerika uko nyene mu ndwi iheze mwarabonye aho umupresident ashobora gutwarwa nk'umunyagihugu mutonya nkanje, nguya aradugijwe nk'uduze mu ijuru. Ivyo mwarabikurikiranye.
kandi murumva muri bijya bihugu ingene bimwe mu bihugu bivuga ati twebwe ivyo bintu dutegerezwa kuvyihora, abandi ati twebwe turashyigikiye ivyo bintu vyakozwe. Ivyo byose turiko turabirabisha amaso womenga ni nutuntu nyene dusanzwe turiko turaba, ariko bijya ni kengeri ikomeye cyane twibutsa ati hariho igihe kiri imbere kiriko kiregereza. Imana ishimwe cyane. Aha hafi muri Afrika, haba mu karere no mu bindi bihugu, murazi ibiheruka kuba hafi yacu mu gihugu ca Kongo, kandi n'ubu bikibandanya. Ni iki Yesu yavuze? Muzokumva impuha, muzokumva intambara, aho ibihugu ku bindi bizoterana. Ikindi yavuze kigira gatatu, yavuze ati inzara n'amapfa bizotera henshi. Turiko turavuga iki cy'amapfa. Amapfa n'urundi rurimi rukomeye cyane rurimo kurenza urugero, ariko naho tutokoresha iryo jambo amapfa, twitize ijambo ryitwa ubuzima buzimvye. Nta muntu n'umwe afise ubwenge ashobora kwitegereza ibiriko biraba ku isi yovuga ati ibintu ni kwa kundi nyene. Kandi ivyo ntibiri mu Burundi gusa, aratwo kwibaza ati mu Burundi gusa niho ubuzima bwazimvye, niho ibintu vyaduze, niho ibintu vyabaye nabi. Ariko ugerageje gukurikirana ku rwego rw'isi yose, izo mpinduka mu by'ubutunzi ziri ku isi yose. Nico n'ikindi kimenyetso Yesu yasize atanze. Ikimenyetso kigira kane yavuze ati hazoba kunyiganyiga kw'isi. Aha mu Burundi Nyamugigima kahaciye n'umwanya muto, ariko hari ibindi bihugu Nyamugigima ikubise ama etage, amazu akomeye agwa hasi. Kandi ibyo byo kunyiganyiga kw'isi birafatanye n'ibi twita mu Gifaransa les catastrophes naturelles, bisigura ibihuhusi, izi za tsunami twumva mu bihugu by'Ubushinwa, umuyaga ukagurura abantu. Turiko turabisoma umenga ni inkuru, umenga nawe upima ibiro bike nta muyaga ukugurura, ariko biga bintu nivyo kandi kurya n'ukuri. Mwarabonye za Texas imiriro ikaka, igisagara cyose kigasha kigatokombera, kandi hera bafise ubuhinga buri hejuru bwo gukinga zirya mpanuka, ariko bikanka. Nico n'ikindi kimenyetso Yesu yavuze. Ikigira gatanu yavuze ati ngo hazokwaduka abavugishwa biki b'ibinyoma. Abavugishwa b'ibinyoma mbega uno munsi barahari? Mu Burundi barahari benshi cyane. Reka ndeke abo mu Burundi, kubera yuko abo mu Burundi barakaze kandi bonshikira byoroshe, mugabo mvuga abo hanze y'u Burundi. Mu mpera z'uyu mwaka turangije ari umuvugishwa mu gihugu ca Ghana yitwa Ebo Noah. Yavugishijwe yuko umuhero uzoba itariki 25 z'ukwicumi na kabiri, avuga yuko hazogwa imvura nyinshi nka ya yindi yaba kuri Noah. Aruba ku bwato bunini kandi bunini cyane, ahamagarira abantu yuko kuri Noel abantu bazoce binjira mu bwato bwiwe. Kandi abafise ubwenge novuga ati bungana nk'ubwiwiwe barabwinjiyemo. Imana idufashe cyane. Noel yose irindi hera bitunye mu bwato cwe. Bagiye kwikanga Rovensisi Shainea, rindira ko hagwa nima y'imvura. Nima le 31 décembre niho ubutegetsi bwa Ghana bwamushize kwa maboko bwati wewe warahungabanije umutekano w'igihugu, tegezwa kukararamwo. Imana idufashe cyane. Hari abantu biyita bavugishwa, kandi abo batarabaho bisigura ivyo bihe ntiharagera. Mugabo ko bihari ni kimenyetso. Yaravuze ikindi kintu gihambaye kizoranga igihe ciherezo, ngo urukundo rwa benshi ruzogirane, ruzotimba. Mu miryango urukundo ruzotimba. Nta kintu kibabaje aho ushobora gusanga mu miryango abavukana imanza zirakomeye muri sentare, umuntu akarahira karengwa uwo bavukana amaraso amwe, ikibano kirabizi tuno muntu ntacyo dupfana, kandi akarahira imbere ya sentare ati ntacyo dupfana. Kwa rukundo rwo gutimba ngo ruzotimba nico. Urukundo rwa benshi ruzotimba. Haba mu ngo ryari narumvisa ku matafari 5h du matin umugore yarashuhije amazi, je ndibaza umugabo yarazikwa ngo azindutse amutekera kayi,
yakangutse isafuriya yose y'amarike yamaze kumushwara ko mu kanya gatonya. Nibyo bimwe mu bintu bikwiye kuranga igihe cy'iherezo. Urukundo rwa benshi ruzogirante, ruzotimba. Icindwi, ukononekara kw'ingeso z'abari mw'isi. Usomye muri Matayo 24 ku murongo wa 37 gushitsa kuri 38, niyo havuga neza ati uko byari biri mu misi ya Nowa ngo niko bizoba no mu misi y'ukuza k'umwana w'umuntu. Ngo bararya, baranwa, barashingira n'ibindi tuzi byabaye mu misi ya Nowa. Ama homosexualité niyo yaragezweho. Nta mugabo n'umugore, nta muhungu n'umukobwa bari bakigira mariage. Hagira ama mariage umuhungu ku muhungu, umukobwa ku mukobwa. Ese kuno munsi ibyo bintu ntituriko turabibona? Birahari. Nimba rero Yesu yarabivuze tukaba tubibona, egare ca gihe tukirimo, Imana idufashe cyane. Ibihugu bimwe bimwe by'Iburaya, za Amerika n'ahandi, amashengero yaramaze kuvyemera. Nko ngaha mw'ishengero rya Emmanuel Kigobe, kaza wumva Jean Paul na Desire barabatangaje kwa Mungu ngo tugomba tuberekane. Hazoba ubugeni kwa gatandatu shengero ry'Imana, muzoze tubashigikire bano bana b'ishengero. Kandi ivyo bibera mu rushengero. Hari amadini yamaze kuvyemera, kandi naho bataravyemera baguma babatsindagira ati mutegerezwa kuvyemera. Ubu mbere amashirahamwe ashigikira ico kintu bita homosexualité niyo mashirahamwe ya mbere afise amafaranga menshi bariko barakoresha kw'isi kugira ngo bikunde ivyo bintu bibe. Mumbabere gato nitiza aka kantu. Mu myaka yahera hari abantu twakuze tubona ko je mvuka nga mu Kamenge, sinzi ko mwari mubizi, muri quartier nziza cyane ya Gituro. Rero geza ngaho. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Aha kumburi mvuga muri quartier nziza ya Gihosha canke ya Gisandema, ndazi ntacyo mwavuga. None rya quartier ni nziza, si nziza? Si nziza? Ni nziza kandi cyane. Quartier irimwo ica gatatu c'abapasitori bo ngaha mw'ishengero. Muze mu bitware gahoro. Muyomba ni umunyagituro. Fabrice Ndikumana ni umunyagituro. Fabrice Ndikumana niwe Muyomba. Sawa. Ndikumana Patrick ni umunyagituro. Mwari mubizi? Niho yakuriye. Je ndabizi, bamwe mutabizi, abari ngaho uri kubihakana. Ugira gatatu, umurongozi wacu Izayi ku mupaka wa Gituro na Heha, nawe nyine n'umunyagituro. Kandi burya no muri Taba burya si kure yo muri Gituro. Imana ishimwe cyane. Taba ntiri kure cyane ya Gituro. Urumva yuko hamwe na Jean Claude Ndize two muharuna n'abanyagituro. Abanyagituro cyadutsinda amatora mu kirongozi. Haleluya. Amen, amen. Rero ibi tubivemwo. Aho muri Gituro mu myaka yahera hari abantu bita ngo abapede. Twakuze tubabona uko n'abahungu bigira abakobwa, bambara nk'abakobwa, bisiga nk'abakobwa, bavuga nk'abakobwa, babana n'abakobwa. Mugashanda babwire abonzi bose nabonye nkiri umwana muto, ubu bose babiburaya. Bose baba hehe? Iburaya. Hari nuwo nabonye kuri Facebook mu mazu y'ama etage meza yatwawe n'ivyo nyene. Bariko rabatwara ku bwinshi, ariko mwebwe ntihagire uzojayo. Turi kumwe bene data. Rero nivyo bizoranga igihe cy'iherezo. Ivyaha bizokogwa ku rugezo rurenze. Ubu uriko urazunguruka muri aya makartie naho ufata irya gagdi no rukamanuka gushika ku mutwenzi, urahura n'abantu bibaza ati nabasazi. Umurongo w'abakobwa barenga nka 20 bambaye ubusa bahagaze ku mabarabara, warondera ibintu bashoye, ibintu banze ukabibura. Mugabo nivyo nyene. Umuntu ntagira isoni yo guhagara ku barabara, amatara mwakira. Urazi ko ibipoto babishize ku mabarabara,
mugabo akumva yuko ivyo nyene ariko arakora, akumva yuko umenga nivyo vyo, kononekara kw'ingeso z'abari mw'isi. Ivyo rero bimenyetso vyose n'ibindi ntavuze, Bibiliya ivyitwa ati iyo ni intango yo kuramukwa. Iyo ni intango yo kugira nte? Yo kuramukwa. Abavyeyi baringa bamaze kwibaruka ivyo barabizi. Umuvyeyi yegereje kwibaruka hariho imibabaro ya mbere atangura kugira, byo ndabizi ko mwese ko ndi papa naka. Hari imibabaro ya mbere atangura kugira mugabo itari dangereux. Ndavyibuka madamu anje arambwiye ati numva umenga simeze neza, numva umenga si sawa. Mbere ndibuka n'umunsi acaja mu bitaro, twari twiriwe mu rubanza neza turarutaha, mugabo hafi masaa 5 z'ijoro binakatara. Mpamagara grand sœur wiwe aranyaruka muri iryo joro, turamuzana, twaje dutambuka kuva ngaho ku matafari no ngaho kwa Johnson sikure, mugabo ni intango yo kuramukwa. Ariko harageraho umukenyezi ari muri bijya bihe aho no gutambuka adashobora gutambuka, aguma hari aririmba gusa indirimbo zitagira ibitero, zitagira aho zatanguriye, akavuga amajambo naho atoba yarize ukumva igifaransa ngo arakivuze, kwumva ati ibi bintu bizananye he. Hajya rero abageza ahantu avuga ati apa sasa ni finale. Twebwe rero turacari muri ico gihe citwa intango yo kuramukwa. Ariko imibabaro nyezina, imibabaro ya nyayo ya danger, iyo izoba, hariho igihe isi izobabazwa bimwe biteye ubwoba. Izi ntambara tuguma twumva ngo ni ibihuha, gurumva ngo Amerika ngo yatwaye ubwato bw'Abarusiya, ngo Abarusiya barabakurikira, ngo biranka, umenga baca barasubira inyuma. Ico gihe nicajya ntavyo gusubira inyuma, tubara ati on avance, ubupfapfe ukirakire. Ibi vy'inzara biracagendeka, ko madepo umuceri biharage birahari, turi kumwe bene data. Ariko hari gihe no masoko atanurutete rw'igiharage uzosangayo. Ariko inkuru nziza nuko hazogeraho isi ibabazwa nyakubabazwa, ishengero rya Kristo ariwe mugeni amaze gukurwa mu isi. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Hazogeraho isi ikoma ico bita umusosi mu Giswahili, ishengero ryamaze kugenda. Muri 2011 igihe haba intambara mu gihugu ca Libya, bikiri mu rukurukuru yuko bihava biba, ibihugu vya Buraya biba vyabimenye, kuko murazi ko bafisemwo uruhara runini, baciye barungika amadege aja gutora abantu babo barabakura ku butaka bwa Libya. Ti bantu bacu banza mwe muveyo, hama basigaye no gufyonda kujya kwigihere. Ababo baragiye, abasigaye murazi vyakurikiye muri Libya, umuriro wahakiye, abantu barapfa, mbere na president w'ico gihugu Muammar Gaddafi akagiramo. Ariko ababo bamaze kugenda, bisigura iki? N'Imana nuko nizokwemera yuko igihe c'uburake bwayo buzoba buriko buraba hano mw'isi, ico gihe c'amarushwa akomeye cyane, ko kizoba ishengero rikiri hano mw'isi. Ariko muri ico gihe Imana izoba yamaze gutwara nde? Umugeni wayo ari ryo shengero. Amen, amen. Amen, amen. Namba isi irimwo kano gahengwe nyene ifise, namba isi ifise amahoro nyene ifise, ni kubera twebwe. Ni kubera twebwe. Hagiye rero bakwiye kuza baratura bakatwubaha, ariko kure yuko batabizi, kure yuko atavyo bazi, baguma babona yuko umenga turi bamwe, turasa, dusumira amasoko amwe, tuba mu mpango zimwe, tuhurira mu bus amwe. Ariko nitwamara kugenda bazana ati bwa bundi b'abantu nibo bari batubeshejeho. Imana ishimwe cyane. Reka rero turabe ati mbega bizogenda gute
ico gihe Yesu azoba aje gutora ishengero ryiwe ari wo mugeni. Reka dusabe umurongozi adusomere igitabo ca mbere c'Abitesalonike igice ca 4 ku murongo wa 13 gushika kuri 18. Aravuga ngo, ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu gicu, dusanganirire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Amen. Amen. Reka turabire kandi igitabo ca mbere c'Abikorinto hajya muri chapitre 15 ku gice ca 15 ku murongo wa 51 gushika kuri 55. Haravuga ngo, ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Amen. Amen, amen. Tuvuga ati amen. Naya majambo rero yerekana ingene ishengero rizoduzwa, ingene umugeni wa Kristo azokugwa mu isi. Cyanda babwire, Imana igihe cyose igomba gukora ikintu gikomeye, ibanza gukora ikintu gito gisa naco kibera nk'ikimenyetso abantu yuko ari kindi kinini kigiye kuba. Imbere yuko novuga ati ishengero riduga, Imana yaramaze kwerekana ese yuko bishoboka. Ko ari umuntu kwimva ati none abantu bazoduga gute, tuzoguruka gute? Ariko Imana yaramaze kugira ese, yaravyerekanye yuko bikunda. Yavyerekanye mu buryo bubiri, kuduza aho hari abantu bashika kuri 3 bamaze kuduzwa mu ijuru. Akaro gatonya hariho Enoch hamwe na Eliya. Abo turazi yuko badugijwe mu ijuru badapfuye. Kandi niko no mu gihe Yesu azoba aje gutora ishengero, hariho abazoduzwa mu ijuru, bisigura bazoba bakiriho igihe Kristo azoza, batazorinda gupfa, ariko bazohindurwa gusa batere baduga mu ijuru. Ariko kandi Imana yaragize kandi novuga ati iyindi ese, aho yazuye Kristo mu bapfuye hamika mudugana mu ijuru. Navyo nyene igihe Kristo azoba aje gutora ishengero, abapfuye barakijijwe nabo nyene bazogirane, bazozuka hama baduzwe mu ijuru. Ivyo Imana nimba yabikoze uko, ntiyariko iragira ese irabe yuko bishoboka, ahubwo ni ikimenyetso kuri twebwe tubona ati birashoboka. Imana ishimwe cyane. Ni ikimenyetso kitwereka ati ego birashoboka ko umuntu yapfuye azuka akaduga, birashoboka ko umuntu ahema kiriho aduga. Irya ni echantillon Imana yashatse kutwereka yuko bishoboka. Rero Bibiliya iratubwira ingene bizogenda. Biravuga ati Yesu niyaza gutora ishengero, ntabwo azoshika hano ku isi abantu bamubone, ariko niyaza azogarukira mu bicu
kure gose ko azananye n'abamarayika biwe hazovuzwa inzamba, kandi iyo nzamba abantu bazoyumva n'abantu bakijijwe gusa bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. N'abapfuye barakijijwe barizeye Yesu, iyo nzamba bazoyumva bazuke. Ariko abantu badakijijwe bazoguma bakanura, ntibazomenya ikibaye. Yesu yarabivuze neza ajya muri Matayo igice cya 24 hajya ku murongo wa 40, aho yavuze neza ati abantu babiri, abagabo babiri bazoba bari mu murima, bari kudiri, bari ku kazi, umwe azoduga uwundi asigare. Abagore babiri bazoba bari ku kazi kabo, bariko ngo barasyera ku rusyo, canke bari mu gikoni, canke bariko barakora bijya byose abamama bakora, umwe azoduzwa uwundi agire nte hasigazwe. Nimba zoza hari ya circulation nyine muri ville, hari abazoguruka bari muri bus. Nimba shoferi azoba yarakijijwe, ikiduga kizosigara kiraporomoka, iyo kizogarukira on s'en fout. Nimba hari abazoba bari mu ndege, shoferi akaba yarakijijwe, abakijijwe bazoguruka, ibisigaye hatabonetsemo uwayize afate volant bizoba biheze. Bisigura uwo munsi kwisi hazoba hari ibintu bidasanzwe bizoko biko biraba. Umugore n'umugabo barashobora kuzoba bicaranye muri salon, umwe yarakijijwe uwundi atakijijwe, umwe azoduzwa uwundi asigare. Abana bavukana ashobora kuzoba baryamye hamwe bose bakuye ari nka 5 4, bamwe bazoduzwa bizeye Yesu, abandi bagire nte basigare. Niko bizogenda. Rero Bibiliya iravuga neza yuko iyo nzamba imaze kuvuga, abafiriye muri Kristo bazoyumva maze bazuke. Bwa bushobozi bwazura Kristo mu bapfuye bugakuraho cya kibuye cyari kizibimva yiwe, nibwo buzokora. Naho azoba yarahambwe ahantu hejuru bakaca bashirako beton, izomenya ati hariho umuntu w'umugororotsi yarahambwe ngaho isi, izobimenya yugurura inzira aduge. Nimba ari umuntu yaguwe ko n'igisika canke novuga ati umusozi uzobimenya tuno muntu nahambye ngaha, reka ndamurekure azoduga. Hama abazoba barapfuye bazozukana imibiri mishasha, hama bazoba bakiriho bagihumeka ariko bizeye umwami Yesu. Bibiliya ivuga ati ngo mukanya nkako gukubita urugohe ngo bazogirane bazohindurwa, hama twese mwijuru duhurireyo gusanganira nde umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nariyumvire kano gasene ndimbe ati none gashahu amamiliyari y'abantu azoduga mwijuru akijijwe uhereye kuva kuri Adamu gushika uno munsi, none uwo Yesu tuzomugumbira gute? Mugaca nibuka muri Sunday School akarimbo twara turimba ati tukiri abana ngo ni muremure ni munini Yesu ntawo murengera, ngo angana gute? Ni munini cyane, pempoct uko tuzoba tungana twese azodusamira rimwe. Haro mwibaza ati ya vreme yo nani mise en scène bizoshoboka? None ubwo bushobozi bibaza arabwobewe. Bizokunda ko birivuga ati twese tuzomusanganira hehe mu kirere, ntituzoba twambaye no mibiri. Usomye mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa 2 niyo bavuga ati ngo bakundwa ngo turabana b'Imana, ngo ariko uko tuzomera ngo nikuramera nte nikurahishurwa cyane nikurerekanwa, ngo ariko ngo Kristo niyaza ngo tuzogirane tuzohishurwa duse nawe. Bisigura uko Kristo azobasa ico gihe, ubwiza azoba afise nibwo natwebwe tuzoba dufise, kuko tuzoba twambaye indi mibiri idapfa, imibiri idasonza, imibiri itagwara, imibiri itamererwa nabi, kuko tuzoba dushitse mu bwiza bw'ijuru. Aho rero tuzoba dushitse iwacu mwijuru, tuzoba dushitse mu munezero w'ibihe bitazoshira. Tumaze rero gushika mwijuru, Bibiliya ivuga ati ngo tuzokwambikwa ibitsibo. Bisigura abashitse bose mwijuru, abo mukirisu muto, abo mukirisu munini, twese
tuzokwambikwa ibitsibo, igitsibo c'abakijijwe, igitsibo c'abaneshejwe, twese tuzovyambikwa. Paulo niwe yabivuze neza ati nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, ibisigaye ngo mbikiwe iki? Igitsibo. Ngo kandi si jewe jenyene nzocambikwa, ariko ngo n'abakunze ukugirane uguseruka kwiwe. Bisigura abiteze bose Kristo ko azoza kubatora, nabo nyene bazokwambikwa iki? Igitsibo. Hama tubane n'Imana mwijuru mu munezero. Ikindi kintu rero gihambaye cyane kizoba kiryoshe dushitse mwijuru, hambavu yuko tuzogumbirana na Yesu, ariko hazobaho umwanya wo kugumbirana hagati y'abera kubera bazoba banesheje bashitse mwijuru. Kuko na tuzoba twambaye iyi mibiri, mugabo dushitse mwijuru tuzomenyana. Zomenya ati urya ni Pasteur Jean Claude Ndizeye, zomenya ati uriya ni Willy, zomenya ati uriya ni mama naka, zomenya ati urya ni naka, tuzomenyana. Hazobaho umunezero udasanzwe, tugumbirane n'igishika cinshi kubw'umunezero. Mpora ndaba kuri bonane hari hirya y'ejo mbere, umuntu mwavanye muhira, mwazananye murashitse ngaha, mugabo kwera yuko gusa hagize iminota nk'itanu yongerako ngo twinje muri 2026, mukagwana mu nda nkaho umenga ari haciye umwaka mutabonana. Imana idufashe cyane. Mbinguni itakuwa furaha, hazoba hari umunezero udasanzwe. Dusomye hara mu Baroma igice 8 verset 18-19, niho hatubwira naho mwisi tubabazwa, ariko mwijuru hari umunezero udasanzwe. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugiranwa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cane. Amen. Amena. Paulo avuga ati niyumvira y'iki gihe tubayeho, bya bindi byose bitubabaza, bya bindi byose bituraje ishinga, bya bindi byose bituruje, za ntambara zose umuntu wese ariko aragwana, birivuga ati ngo ntidukwiye kubigeranya n'umunezero n'ubwiza tuzohabwa tugeze mw'ijuru. Reka dusomere kandi Tito 2:13, abaririmbyi cyo baregera tuzoba turangije. Twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Amen. Amen. Ati twitega ivyizigiro vy'amahirwe. Ivyo vyizigiro nivyo vyizigiro dufise byo guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo vyizigiro abana b'Imana bakijijwe dufise. Abisi ivyo dusangiye, ivyo duhurirako ni vyinshi, ariko shaka ndababwire ibi vyizigiro dufise bifiswe n'abana b'Imana gusa, bifiswe n'abemeye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ariko kandi ndangiza, Bibiliya ivuga ati abantu bose biteze ivyo vyizigiro, abantu bose biteze uwo Yesu, ngo bakwiye kwama bagirane biyeza. Kuko Bibiliya ivuga ati twebwe ishengero tumeze nk'umugeni, turindiriye umukwe aho azozira kutujana. Dukwiriye kwiyeza, dukwiriye kwama mu buzima bwo kwezwa ku munsi ku munsi. Hariya mu Bitesalonike avuga ati ngo kugira ngo tuze dusangwe tutagira agasembwa canke amarabaga, ariko imhemo yacu, ubugingo bwacu n'imibiri yacu bize bisangwe bizigamwe neza mu kwera. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Urashobora kwibaza kino kibazo, mbega hamwe iyo nzamba yovuga, kuko Bibiliya iravuga neza ati ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Arashobora kuza rino joro, arashobora kuza muri ino ndwi, arashobora kuza muri uno mwaka, nta muntu n'umwe azi ryari Yesu azozirako. Ariko Yesu icyo yasize avuze ati ngo mwame mugavye kuko mutazi umunsi. Hari umuntu avuga ati je nzoba ndakizwa,
Yesu agitevye kuza urupfu rurashobora kuguhitana, kandi aho bizoba bibaye nabi uzoba ugiye. Ariko Yesu ari hafi kuza. Ikintu giteye ubwoba gato ngomba ndangirizeko, Yesu niyaza ntazotwara abari mu rushengero bose. Ntazotwara abari mu rushengero bose. Ko hari umuririmbyi yemvye neza ati bose s'abageni, hari abaherekeza abandi. Hari abantu batonda mu rusengero bazosigara. Turi kumwe bene data. Hariho abaririmbyi bazosigara, mwasimvuze mwebwe, Imana ishimwe cyane. Hari abavuga butumwa bazosigara. Hari abasenzi bazosigara. Kandi uzosigara uzobe uri tayari kwishura ku bibazo bazokubaza ati none wewe abo mwaririmbana bose ko bagiye uri bakiapo kuna fanini. Wewe turakuzi waratonda ku rusengero, turakuzi warasenga, weho byagenze gute? Yagusize uraba hehe? Abandi bagiye urihe? Nimba utaraja kumbonesha kure canke ku maradiyo, ico gihe kazoba ari akaryo kawe keza kuja kuri televiziyo na radio nationale y'igihugu usobanure ingene abandi bagiye nabo basengana nabo ugasigara, kandi bazosigara. Ko Yesu nta kintu na kimwe yavuze yihenze. Yavuze ati hari abazoza ngo twahora dukora ibi, twahora dusenga. Bati oya, mwebwe sinigeze ndabamenya. Ariko ndangiza mvuga ati nimba buri mu mvuga ati jewe vy'ukuri ndabibaye muko, ariko ndagomba kwizera Yesu. Naho vendredi umenga tutakira bihana cyangwa bagomba kwakira Yesu, nimba urimwo urahawe kazi, dusenga Imana. Nimba uvuga ati jewe ndagomba guha ubugingo bwanje Yesu, aho Yesu azozira azanjane kazi. Samuririmbya turimbisha ino ndimi ivuga ati hari igihe kizogera Umwami Yesu agarutse kutujana hiyo mwijuru. Ariko mu gihe umuririmbyi azoye kararirimba wiyumvire, bega naramaze kumwizera. Sabe umurongozi wacu Barakamfitiye Leopold ashike hano adusenge.